Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV, twizera yuko mumeze neza cyane. Tunabana ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuno munsi wa kane, igenekerezo ni rya 5 kwezi no kwa gatatu umwaka ni 2026. Makuru yacu inkino turaza kuba tuyera mu gwa FC Barcelona nyuma yo gutayishwa n'umugwi wa Atletico Madrid. FC Barcelona nako yatakaje abakinnyi atari bake, turaza kuba tugaruka turabe abo bakinnyi baribo. Turaza kuva mu gwa FC Barcelona duce muri Real Madrid, naho nyene ariko ravugwa amakuru atari meza cyane kubijyanye n'imvune ku bakinnyi babo ngenderwa ko aho ubona ko bibasiwe cyane n'ibibazo vy'imvune. Turaza kuba tubicamo turaye ndetse n'andi makuru ariko aravugwa mu gwa Real Madrid. Turaza kuva ngaho duce mu gihugu cy'Ubwongereza, turabaye ariko arahavugikwa ndetse n'ayandi ariko aravugwa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Rero musangwe ikaze muri kino kiganiro cacu Ganawe TV. Nyuma yo gukina urukino rwo ku munsi wa kabiri rwo gusubiriza mu gikombe cy'umwami muri kimwe cya kabiri gishica nyuma, ni FC Barcelona yakiratsinda umugwi wa Atletico Madrid ibitsindo bigera kuri 3-0, ariko bitakunze ko no mugwi wa FC Barcelona ubwo watsinze ko ushobora kubandanya mu rukino rwa nyuma rwa kino gikombe, kubera yuko umugwi wa Atletico Madrid waraje kubutsinda FC Barcelona ibitsindo bigera kuri 4-0 mu rukino rwa mbere. Gutyo FC Barcelona mumva ko bitakunze ko yishura bino bitsindo kugira ngo ishobore kubibandanya mu rukino rwa nyuma. Ni FC Barcelona rero muri urwo rukino yaje kubihatakariza abasore babo bagera kuri babiri, witwa Olivier Giroud Kunde ndetse n'uwitwa Alejandro Balde. Bano bakinyi rero ko ari babiri, umwe akina asanzwe akina kuri zibiri ubundi agakina kuri 3. Bano basore baje kuba bagira ikibazo c'imvune muri runo rukino. Ku munsi w'ejo rero akariho byaje kwemenyekana ko witwa Gilles Olivier Kunde wewe bizovana n'ingene imvune yiwe izogendera kira ikiringo agiye kumara bicamenyekanye, ariko bitegekanijwe ko ashobora kumara ukwezi ari hanze atari kumwe n'abandi bakinyi mu mugwa FC Barcelona ko barafasha muri no miss. Rero akaba agiye kumara hafi ukwezi rero we adakina. Uwitwa Alejandro Balde wewe bakaba barashoboye kuba badoma ko neza na neza ko wewe n'ukwezi agiye kuba amara, ariko kuri Olivier Kunde bizovana ego bategekanya ko ari ukwezi mugabo bizovana n'ingene imvune yiwe izogenda iramera uko bukeye uko bwije. Rero no kurindira twaraba iyo bigiye kuba biherivye hano basore babiri, ariko n'uruhombo kuri ruhande rwa FC Barcelona rijya bimerije zimwe mu nkino ngira kamaro na cyane mu guhiganirwa kino gikombe cya La Liga n'ivyo basoma mu Real Madrid amanota 4 mugabo inkino ziracari nyinshi ntibirahera, ndetse baracashye n'amahirwe yo gutahukana igikombe cya Ligue des Champions. Ayo se n'amahirwe mu FC Barcelona gifise, ariko nibura rya bano bakinyi ko ari babiri agiye kuyongera kuwitwa Frankie de Jong nawe nyene yaje kubagira ikibazo c'imvune. Urumva ko nibihe bitoroshe mu FC Barcelona ko ni bano basore babo babiri, uwitwa Gilles Olivier Kunde ndetse n'uwitwa Alex Balde. Iyi ni nkuru twabwira mu FC Barcelona nuko uwitwa Robert Lewandowski nyuma yuko adakinye kuri match ya Atletico Madrid ku munsi wa kabiri, ni witwa Lewandowski amaze kubagaruka mu mimenyerezo y'umugwa FC Barcelona nyuma aho byaje kuba bitangazwa ko yagize akabazo k'imvune, ariko ubu akaba ameze neza cyane. Rero akaba yiteguye mu nkino zigiye kuba zikurikira umugwa FC Barcelona ugiye kuba ukina. Mu mugwi wa Real Madrid ibintu nivyoroshe mes chers amis, ibintu nivyoroshe muri no mugwi wa Real Madrid. Muri no mugwi hariko haravugwa ibibazo vy'imvune cyane, na cyane ko bageze ku gitigiri cy'abakinyi bagera kuri 6 canke 7 bari mu mvune. Aho nitwareka kuvuga uwitwa Jude Victor William Bellingham, uwitwa Der Militao ari mu mvune, uwitwa Kylian Mbappe ari mu mvune, Rodrigo ari mu mvune, uwitwa no mukinyi Dani Ceballos hagati ari mu mvune. Vyumvikana ko ni Real Madrid ubona ko iri kirafatwa cyane n'ibibazo vy'imvune. Twababwira rero ko ku munsi w'ejo twari twarababwiye yuko uwitwa Rodrigo ndetse na Kylian Mbappe bagize ibibazo vy'imvune, ariko rero ku munsi w'ejo vyaje kuba bitangazwa ko bano basura ko ari babiri ibibazo vy'imvune baje kuba bagira. Ni ibibazo vy'imvune bitoroshe na gatonya, ni ibibazo bikomeye cyane kuruta uko abantu benshi bariko baribaza ku kibazo kijanye n'imvune cy'abantu bakinyi uko ari babiri. Ni uwitwa Rodrigo Goez
vyaje kuba bimenyekana nyuma y'ibipimo vyo kwa muganga yuko agiye kumara hafi amezi agera kuri 10 uno mukinyi atariko araboneka canke se atariko arakina. N'uruhombo rudasanzwe ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid ndetse no ku ruhande rw'umugwi userukiragihugu wa Brazil bariko bitegurira igikombe c'isi kizoba muci muri uno mwaka wa 2026. Bakubwira rero ko imvune y'uwitwa Rodrigo Siyubu nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru The Athletic kivuga yuko ino mvune Rodrigo afise yarayitunze kuva mu mwaka wa 2023 ariko abaganga bakaba batahisemo kumubaga kuko ariwe yavyisabiye kugira ngo ntibamubage kugira ngo ashobore kubandanya akina, ariko rero bona ko ino mvune yaje kuba isubira imera nabi, rero gutyo bikaba bigiye gutuma amara amezi agera kuri 10 atariko araboneka. Ariko kandi uwitwa Kylian Mbappe nawe nyene afise imvune imeze kumwe n'iya Rodrigo Goes. Uwitwa Kylian Mbappe vyariko birategekana ko ashobora kuzogaruka ku rukino equipe ya Real Madrid zokina na Manchester City mu rukino rwo gusubiriza, ariko rero nubwo biruko hariho amakenga menshi ko bino bintu bishobora kuvyara izindi ngorane. Nkuko tubikisha ikinyamakuru Cadena Ser kitukumenyesha ko ino mvune y'uwitwa Kylian Mbappe hamwe hofatwa riske zo gukinisha urukino na rumwe muri kino gihe ashobora kumara igihe kirekire atariko arakina, ashobora kumara hafi amezi 3 arenga uno mukinyi Kylian Mbappe atariko arakina. Ivyo rero biriko bituma muri bamwe mu bahagarariye uwitwa Kylian Mbappe mu vy'amategeko ndetse n'umugwi wa Real Madrid hariho ibintu batariko barahurizako na gatonya. Ati ni ibintu bimeze gute? Equipe ya Real Madrid yoyo itegekanya ko uwitwa Kylian Mbappe kuri match ya Real Madrid na Manchester City mu rukino rwo gusubiriza muri kimwe c'8 gishiri ca nyuma ca Champions League no mukinyi Kylian Mbappe azoba hari. Ariko nubwo biruko abasanzwe bahagarariye uwitwa Kylian Mbappe nabo ntibabibona uko, ntibariko barabibona mu buryo bumwe ndetse n'umugwi wa Real Madrid. Nukuvuga ko bakurikirana inyungu za Kylian Mbappe bobo ntibemeranya nico ciyumviro cy'umugwi wa Real Madrid, kuko bavuga ko imvune ishobora kuba irenze uko biboneka cyangwa se uko bari bavyiteze, kandi ntibemera ko igihe c'indwi zitatu cyashinzwe n'umugwi wa Real Madrid ko ari cyo Kylian Mbappe umara mu mvune, ko vy'ukuri Kylian Mbappe wameze neza kugira ngo ashobore kuba akina runo rukino. Rero bizovana raporo kwa muganga, ariko turindire ibijanye n'uwitwa Kylian Mbappe nawe nyene bivuga ko afise imvune ikomeye cyane, tukarinda tukaraba uko ibintu bigiye kuba bigenda. Ariko n'uruhombo rudasanzwe ku mugwi wa Real Madrid ubona ko iriko iratakaza abakinyi batari bake cyane gose. Tuvuye ku ruhande rw'imvune ziko ziravugwa mu wa Real Madrid ku munsi w'ejo, ikinyamakuru Sport cyo mu Butaliyano cyaje kuba kimenyesha yuko umugwi wa Real Madrid biciye ku murongozi wabo ari we Florentino Perez yasanze cyangwa se yize ibijanye nuko uwitwa Massimiliano Allegri uno Mutaliyano yamenyereza umugwi wa Juventus de Turin uno munsi ariko amenyereza umugwi wa AC Milan, kari we mumenyereza vy'ukuri abona ko yo menyereza uno mugwi wa Real Madrid. Rero ico kibazo baracize ko ngo basanga uwitwa Allegri ari we yoza kumenyereza uno mugwi w'aba Los Blancos. Rero no kurinda tukaraba nimba vy'ukuri azoshobora kuba atsindira kino kibanza cyo kuza kumenyereza n'umugwi wa Real Madrid n'umugabo Massimiliano Allegri, tukaraba nimba vy'ukuri azogira ico afasha uno mugwi wa Real Madrid mu gihe yoramuka ahawe ano mabanga yo kumenyereza uno mugwi. Ariko n'umugwi ubona ko uriko urata ku amazi bamenyereza batari bakenya cyane. Reka tuze tubandanye n'andi makuru ariko aravugwa mu gihugu c'Ubwongereza. Mu gihugu c'Ubwongereza inkino zariko zirabandanya ku munsi w'ejo, nuko umugwi wa Manchester City waje kuba unyerera imbere y'umugwi wa Nottingham Forest aza kubanganya ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi muri urwo rukino. Rero
ni uwitwa Rodri Hernandez Cascante nyuma yo kumara hafi imyaka 2 atagitsindo yinjiza muri Premier League ku bw'ibibazo vy'imvune yagiye arahura navyo. Ku munsi w'ejo rero ni uwitwa Rodri nawe aje kuba ashikirwa aza kuba yinjiza igitsindo nyuma y'igihe kirekire mu bitsindo bibiri. Rero umugwi wa Manchester City washoboye kuba ubona nubwo bitashoboye kuba wikunda ko utahukana amanota 3 ariko muri ivyo bitsindo witwa Rodri ubona ko yarashoboye kuba yinjiza igitsindo. Ku ruhande rw'umugwi wa Arsenal the Gunners bari basinze umugwi wa Brighton and Hove Albion maze baronka amanota atatu. Twovuga ko ari ngirakamaro cyane kuri uno mugwi kuko ubu tuvuga n'umugwi wa Arsenal ufise inkino zigera kuri 30 n'amanota agera kuri 67 mu gihe ku rundi ruhande umugwi bariko bariruka wa Manchester City ufise inkino 29 maze kuba ukina n'amanota agera kuri 60. Ni Arsenal rero ubona ko yamaze kubisumvya umugwi wa Manchester City amanota agera kuri 67 mu gihe bo bamaze kuba bakina inkino nyinshi basumbura ukino rumwe umugwi wa Manchester City wamaze kuba bakina. Ni Arsenal rero ubona ko iri kuri course y'igikombe cy'uno mwaka, ni igikombe ariko bariruka ko cyane ubona ko bari bamaze n'imyaka myinshi batagikora ko cyangwa se bariko baranakironde ariko bidakunda. Twitegereye ko uno mwaka witwa Michael Arteta ashobora gutanga igikombe ku ruhande rw'umugwi wa Arsenal the Gunners na rijya tubona ko ari umwe mu mugwi ubona ko yinjiza ibitsindo byinshi ariko ukinjizwa ibitsindo bike. Ni equipe imaze kuba yinjizwa ibitsindo bigera kuri 22 mu gihe umugwi ukurikira mu kwinjizwa ibitsindo ni equipe ya Manchester City imaze kuba yinjizwa ibitsindo bigera kuri 27. Reka rero turinde turabe nimba vy'ukuri bano basore ba Michael Arteta bari kumwe nawe ko ashobora guhesha igikombe umugwi wa Arsenal the Gunners cha Premier League cuno mwaka. Ku rundi ruhande ni equipe ya Manchester United yaranyereye imbere y'umugwi wa Newcastle United baza ko batsindwa ibitsindo 2-1. Ikaba rero ibaye intsinzwi ya mbere umugwi wa Manchester City ubonye muri uno mwaka wa 2026 kuva utanguye, ndetse kandi akaba ari intsinzwi ya mbere ku witwa Michael Carrick ashoboye kuba atsindwa kuva yagaruka afata umugwi wa Manchester United nk'umumenyereza mukuru. Ku rundi ruhande ni equipe ya Chelsea the Blues na nyene yaraye itsinze umugwi wa Aston Villa ibitsindo bigera kuri 4 kuri kimwe bicije kuri no musore wabo ari we Joao Pedro n'umunyabrazil ashoboye kuba yinjiza ibitsindo bigera kuri 3 wenyene. Ni equipe rero ubona ya Chelsea rikiruka nk'indi migwi bijya no kurondera muri vya bibanza bitanu bizokina higanwa rya Champions League. Ni ya Chelsea rero ubona kiriruka cyane kugira ngo irako yo kwinjira muri ano ma equipe, nivyo iri mu kibanza cya 5 ariko kandi ubona ko banganya amanota n'umugwi wa Liverpool amanota agera kuri 48 ariko kandi equipe ya Manchester United ubona kiri mu kibanza cya 3 bo banganya amanota n'umugwi wa Aston Villa. Rero ni course kandi kuri no migwi yo kurondera uburenganzira bwo gukina igikombe cya Champions League ikibandanya nabo nyene ubona ko ibintu bitoroshe na gatonya. Reka twashimire kandi mwe mwese mwafashe kano kanya kugira ngo mushike kwana natwe muri kino kiganiro cyacu no munsi, naho ubutaha ku munsi w'ejo tugaruka turaba amakuru azwari karavugwa na Chencha duca no muri ya mahiganwa 5 akomeye ku mugabane wa Buraya.